Empora TV, Empora TV. Sheri, we Sheri. Oui Sheri. Nyaruka wana jenda chiro. Yuko byose wenjiza tugende ningo. Nari cisoko za Sheri. Ino musi ndabona tutajana. Kora ngomba nce guhitana wa mu mama dukorana. Je umugabo ndacero umuntu wone mburi hora fitina. Nagenda cyo nako seteri zigeze sho. Wegenda basi muca mufata moto ndayaba. Angora. Urayaduha? Yego. Yego siga kora Bayo gotogane. Sishaka uruhangu ugende cyane. Ndagiye mugabo rero ugende no gucupa ngaho twomo kugenda ku kazi. Yego Sheri ngomba ngende. Ucumuge nk'ivumbo fyatse na vumbi na weye. Wesa. Bayi. Masharugiyo. Haidire rashoboje. Aha. Mugara. Ino musi turakorana. Mugara, mon chéri, my heart. Kada mu telefone. Yo, ashidirira shushi. Ano? Asha nyaruka, asha gwaruka bugwagiye. Gwaruka bugwanje gwagiye. Nyaruka ubunyene yagiye aziko naje nagiye ku kazi none ncenda gikatira mu nzira ndi muhira. Ino munsi turirirwa nawe ntangorane niba. Tunyaruka sha. Okay. Yeah, thank you. Karibu Sheri. Sawa sawa. Asha ego. Sheri. Oui. Ah, kaya Sheri. Karo Sheri. Ewe. Bagiro. Oya. Wapi jaba kabasa kujya. Nere wabanya. Je none ntuzi ko reka byabaye igihurundo. Ishuri yagiye. Kagiye. Oya bakundika kunkumbesi. Yagiye bukazi na George kumba ndi bukazi nemega. Wamuhenze? Byaheze? Muri de ko zeya. Reka. Ura nkora umuti. Oya karo umuti. Yeno shanga nkora umuti. Yari danje ndakese uno munsi ibintu Pastor mugabo urumva. Hogira pastor ugutunga. Yagwa. Sheri bujya mazana cyo. Wabona byugende mu kazi ucumuke nk'ivumbi bwa mutumo. Arwara ibiki we? Yagwaye. Arwara ibiki? Jewe turi kurakora ngaho munzi wanje. Bashaka gusengera. Yenda pfuka maje. Jewe. Gusengera. Jewe. Wala shaka Sega kuyoba. Ijombo. Apasi azokora. Agasoka yambaye gifuwa nga nguri pasi ati hende jewe anye. Muri wa ubuzemere da. Ubushobozi bwawe. Nasenga n'imfungo birafunguka. ndavyumva urasenga n'ingurube zikeruka mu madayimoni. Gusa rero je natumubwira akuntu ushobora kwinjira mu nzu yanje hama ugasohoka ufunguye ibifungo n'agatuza nk'ati nkende. Urabe kuri. Bene dati. Ngoma nega kwasenge sivyo? Nyazo mu demoni. Kama magushe. Shaga. Nakujugenge no kuga. Izindo. Mazore kwa. Nakujugenge unavyokora ikiwe. Songe toka tu wewe. Uvuye kurora abagore na wewe. Hey. Uyu mwenye karumwana wa muyomba. Okay. Yarishwe n'inyoca cyane muzana gaho. Umwana muyomba. Urazi ko bisaga ubakotwa gutahanja. Ubakotwa gute? Cyabanyita mugara. Madam. Umugara Ndatoye. Mujye gusengera umuntu. Ndagusize mu nzu. Wagize gusengera undi mugara. Ariko uyu mwana wa muyomba. Wambwiye ko ugiye kukazi ngo ugiye gusengera. Nasize ku kazi. Nawe yarandozera ngaha. Ndabona yani. Cyane bigiye guhinga. Ijombo. Uraora pete. Mufasha ngo agiye kukazi Nta bintu wibye. Ndagusopeko. Oya. None.
Uriya munzu yanjye kwanza. none oya umbwira none uri pasiteri Ngo ni pasiteri. aba baragendera bakadusengera Hanyuma umviriza nk'ubunye wewe urubatse mu nzu yawe hagaca haza inde hagaca ugasiga umugore wawe mu nzu tezamo kandi twagusaga umuzetere umviriza nko mu nzu yawe ugasiga umugore wawe mu nzu hanyuma wagaruka uvuye ukaza uje kunywa amazi ugaca usanga mu nzu yawe havuye urundi rugabo rufise agafuba nk'ak'inkende urasohotse ufata mu gute Umve mushinga bagiye gukaza gace zira n'undi mugore azi ko nakinagiye. wewe wabonye pasiteri agenda gusengera umuntu mu nzu agaca asohoka n'ifungo yafunga oya nakubwiye namubwiye jewe ubushobozi bw'Imana bwanyurukiyeko ndamusengera gushika n'ibifungo bifunguka sivyo ndasenga umviriza ndasenga injoko genda kuzi kurunga anye muri kano shimbiri kaje muri kano gace kaje kandi genda kubaha cyane gose kubw'ivyo je ufatira inginginde nimo umviriza rero ngira Amaza atari umugore w'abandi. ochi ego wowe kuzuza nawe ukavuga sindonga ikintu na kimwe musome karume twa Bare twahotse twahotse rero mfunga. karume twa ikibazo ca mbere ngiki Kanda uri umugore wawe. wowe wowe maze mugume hamwe ndababwira Kanda wagiye umugore wawe. numva ibintu bidasanzwe none wowe uyu ni umugabo wawe wanje umugore wawe ni umugabo wawe umuntu amusize mu nzu ugiye gusengera umuntu reka je mpamvu namuzanye n'umwana wa tantine nanjye ndamuha amazi yo kunywa ko ntarinda kuze Igira umugore wawe n'ababo nyene. Ubundi ko uru rubanza ukuntu rumeze yego umta munzo gukoza jewe ndaborohereze kuko jewe sindi umucamanza ca mbere na mbere coco yego wewe wagotse ku mugabo wawe nawe wagotse ku mugore wawe wewe wagotse ku mugabo wawe nawe ugoka ku mugore wawe oya nta rupapuro ufise rwemeza ko umupasiteri Nenda kubaza. Abakozi b'Imana bose. Imana yarigeze itanga impano. urafise ishengero wowe abantu urongoye ugakoraniriza hehe ubu rero ugarutse gukoraniriza umugore w'abandi muntu wewe nawe uyu muvyara wawe abaho umugabo nk'uyu atageze wowe ko mutwana n'ikintu wari umuzanira gukora iki mbarizibura ngo wagotse mbariza ikintu gihari rero menshi na wewe umbiriza Yesu ni nyumba 10 ndi umugabo mwanje nkamwe kandi nanjye ugira gute nanjye kukwaka ibintu by'iwanje mugakataye ko mbonye icugwa mu ngorane ngizi nenda guhicara ngira ngo tuje kuraba bya bindi ico nkoze umunyene ico nkoze ugara umujyana umugafise ingeso. oya mbuze nti ico mbuze nti ugara umujyana nako ugara niwa wewe Gusa jawo ntangarukiraho. umbiriza Nawe n'uwinjira ngaha. murabona ana kwanza urankunda wewe umbiriza igikurikira ntane majambo nkeneye Umugabo nacane n'uwo mumara yawe. nta kindi kintu nkeneye izemara winzo banza mwumvirize wewe na wewe munkurikire ndabatwara ku bantu abashinga ntaye nibo barubacira twagiye kandi nta muntu n'umwe ngomba gusigara nyaruka none hada uyo twagiye mwese ku murongo kandi ngasara mukansarisha ndabatabira ingona are kumbiriza ibyo batagira ndi musingene inyuma yanjye none si defile Cyatugiye. kila mtu na demo wake Nawe n'uwinjira ngaha. kila mtu na demo wake